Yes, kaze kandi bakunzi ba Pam Channel TV mu kiganiro cyacu Smart Mind. Nkuko mubizi mu kiganiro Smart Mind tugerageza gutumira abantu baba bakoresheje Smart Mind kugira bakomeze kugera kure mu buzima bwabo ekabateza imbere n'igihugu eka n'isi tubayemo. Uno munsi tukaba twatumiye Jolis Nduwimana yashinze akaba ari nawe arongoye ishira hamwe cyangwa uruganda ruhingura udutekerezo dukozwe mu buhinga bwa none kandi udutekerezo dukingira ibidukikije. Mbe icyo cyumviro cyamujemo gute n'ikihe kintu yashatse gukemura kugira ashinge iryo shira hamwe cyangwa urwo ruganda? Reka tumuhe ikaze Jolis Nduwimana atuyagire byinshi. Gumana na Pam Channel TV. Ego, reka ndaguha ikaze Jolis, mbanza no kugushimira ku bikorwa byiza muriko murakora muri shira hamwe ryanyu Wedge Company. Ego, murakoze cyane. Ego. Imbere yuko tuvyaga Wedge Company n'ivyo mukora muri Wedge Company, Jolis ninde? Ego, murakoze cyane. Jolis Nduwimana ni umujene avuka mu ntara ya Karusi. Nsanzwe nje natanguje kandi ndongo ishira hamwe yitwa Wedge Company nko mwabivuze, akaba ari uruganda ruhingura ibitekerezo bikingira ibidukikije, no kuvuga emballage biodegradable. Tukaba tuzihingura dukoresheje amahubahuba cyane ibyo bita ibitumbatumba. No kuvuga tukaba tubikora mu mahubahuba cyane ibitumbatumba by'ibitoke. Mu gituma tubikora no kugira ngo duterere mu mugambi wa leta wo gukingira ibidukikije. Murazi ko leta y'u Burundi yafashe ingingo yo kudasubira gukoresha amasashe mu mugambi wo gukingira ibidukikije. Rero natwe twagombye ko duterera agacumu k'ubumwe tukazana ikidandazwa donc gishobora guterera ngo gukingira ibidukikije. Ego, uyu mugambi mwawutanguye ryari? Ego, murakoze gose. Umugambi nyezina watanguye mu mwaka uheze mu 2021, mugabo icyumviro canje mu 2018. Hari gihe nahejeje amashuri yisumbuye mu 2017. Hama nkiriko ndakora ikibazo ca leta bita exeta cyambura umuvyeyi yahitanye nabajya bagenda baratera amagrenade mu barabara yafise akazi i Bujumbura. Hama ndumwana ndumukuru muhira, bica biba ngombwa ko ngera ico nkoze kugira ngo mfashe ugwaruka, mfashe umuryango. Hama mugabo murabizi ko uhejeje amashuri yisumbuye secondaire baguha certificat, nta diplome nari mfise, nta n'umutahe nari mfise mvuga ngo tinoja kudandaza ibi. Ikintu cyo nyine navuga nari mfise bwari ubwenge, byari vyumviro Imana yako ingabirane. Nicyo cyo nyine navuga nari mfise, naho mubiboneka vraiment nukuri nta kintu cyari cyari. Hama navuga nti none bizogenda gute kwaho nja kudodora hose adashobora kunyemera ngo nta diplome mfise, ngo sindaheza mu kaminuza. Hama ndavuga nti ndicara ahantu ndiyumvira, none bizogenda gute, ejo bizogenda gute, nzobaho gute? Niho icyumviro natanga kuvuga ati reka ndabe ikintu nanje nokora nshoboye, atawundi nize kuza kubwira aba diplome yanje ndabe ikintu mashinzana bangurire. Ndibuka nkiri mu icyo gihe nyene, urumva ko nategerezwa gufasha abatoyi banje kugira babandanye biga, tuvuka turi batanu. Ikintu nari nshoboye gukora nashinje gukora kajya kazi ku aide maso. Hari wacyubija kubikorera he? Nabikorera naciye manuka kubikorera Bujumbura mu Carama, ndakora ibyo mvuyeyo ndaza gukorera imizigo muri ville na umukarani nabikoze. Mugabo ndabona ati ubu buzima vraiment simboniye bizoherera. Ndicara ntashinka ngo ati bizogenda gute. Niho naca nicara ndiyumvira ntegerezwa gukora ikintu nka jewe mve muri ibi bintu ndimo, ikiri muri wewe utari kurasohoka. Ego, narumva ko hari ikintu nshoboye mugabo kitariko kirasohoka. Niho naca mvuga nti, niho naca mw'icyo gihe naciye ngura telefone ya smartphone. Ntangura ndarabihita. Niho nazambona leta y'u Burundi yasohoye itegeko
ivuga ko tuzogomba kuzokuraho amasashe burundu cyamvuga nti ibi bintu ni sawa none n'amasashe akugwaho hazusha hakoreshwa iki cyo ntangura kwimvira mu mugambi ndeka ndabe ko notora ikintu basi ni leta yakura amasashe nzoce nanje ndandaza aho nzosha ndonka isoko kandi byoroshe cyantangura ndimvira ndagira nyine amahosheshe ndaraba hirya no hino ukuntu bashobora gukora ivyo bitekerezo bisubira amasashe ego mu ruko kurondera kwawe uratanguye urumvise ko umugambi wo gukuraho amasashe ugomba uhabe hari ivyigwa wari wagize byo kwiga ingene bakora udutekerezo tujanye n'igihe tugezemwo hari formation kanaka ko tumva ko utari bwatangure kaminuza hari formation kanaka wari ufise kugira uvuga ati jewe ibiko babigize se ni vyiza kuko nakarenda afise formation muri iki kintu kigomba kiza murakoze no kuri nta formation nimwe nari ifise nta bumenyi namwe nari ifise ikintu nari ifise yari yo smartphone ikintu cyose nashaka kwiga nacigira aho nyene ikintu je narondera umva nagiye kwikorera imizigo nka kudufaranga nagura amamega nkara n'utundi tuntu nkora mugabo mwijoro nkaca ndabijako nkicara nyene ndumva inkuru yawe iza kuba ngira kamaro kuri benshi Joris nukuri kuvaho nahuye n'abantu babagwiza tunga bitunganiriza imigambi n'ubwa mbere shoboye guhura n'umuntu ashoboye kumbwiza ukuri akahise kiwe akatubwira n'ibyo bihe bigoye cyane benshi bashobora no guhisha ndashaka ubishimangire ko cyane utubwire ubuzima bwawe bw'igikarani bwari bumeze gute hama wabufatanya gute n'indoto yawe ego murakoze gose urumva ko ubwa mbere ho naje gukora igikarani kugira ngo ndonke amafaranga ashobora kumufasha donc nshobore kwibeshaho gufungura kwambara no gushobora gufasha bajya abatoyi bawe bari ntiyari menshi mugabo nararonka make ashobora kumfasha umva ko no kugura twatumega nyene nakoresha mugabo byagenda gute nukuvuga nazinduka mu gatondo nkagenda muri ville nkakora hama nkata ku mugoroba narushe nkaruhuka mugabo nubwo naruhuka ku mutima nkavuga nti nubwo naruhuka ubu bizosha bibuzima bwanje bwose mugabo reka ndabe umwanya wanje ndawugabure habeho umwanya wo kujya kurondera amafaranga mfasha buri munsi mugabe habe n'umwanya wo gukora ikindi kintu kizoshobora kumfasha muri kazoza niho naca mfata nkavuga nje ku munsi nzojya amasaha 3 nukuvuga nkaca ntaha sisemira nka 18 ku mugoroba nkaca njyama amasaha 3 nkabyuka nka 21 amba abandi bana bagiye kuryama nkaca ntangura je nkaja ngira amahosheshe nkandika ikintu nkashiraho hama nkasize zigeze nkaca mbyuka ngenda muri bya bikogwa nkataha ubwo maze kubona ko maze kwegeranya ubumenyi butari buke kuko ikintu narondera ko ari kugira ndabe ni gute bajya abandi bamaze gukora bitekerezo bigezweho bikingira ibidukikije babikora gute bakoresha iki na cyane cyane matière première niho naca nsanga bo nko mu Buhindi ugiye kuraba mu Bushinwa bakoresha ibiti mugabe buke ko leta iri mu mugambi wo gukingira ibidukikije ndavuga nti ngiye guca ibiti ntacyo nzoba ndiko ndagira ahubwo reka ndabe bijya biti bakoresha ni giki kindi kintu noronka mu gihugu gisa naco compa meme donc vyompa ibintu bigomba gusa nukuvuga nayo ifise byarantwaye igihe kinini nkagira amahosheshe nkaraba bijya biti bakoresha bimeze gute biri mwiki nkaza ndaraba mu gihugu tworonka ikindi kintu gisa gute hari biti nyabaki noronka iki niho naza gusanga aho tugeze muri 2019 icyimviro cyaje muri 2019 nko mu mpera niho naza gusanga ibitoke amahubahuba akuyemo substance yitwa ligne byoshobora kumpa donc matière première kora ibitekerezo kandi bikomeye no kuvuga aho ndacari mu vyandiko ndandika ikintu kimwe ntowe nkashiraho niho naca ntangura kuzandagiye iki nkaca mvuga ati ubu rero natoye ikintu reka ngire pratique ngire ese nkagira ibintu aho rero shaka tugende utubwira ku igihe uko vyagiye umwanya wagiye urahera muri 2019 urabonye rero ingene abantu ingene ushobora kubikora ucitangura gukora pratique gute okay kora pratique byari byoroshe nagenda nkegeranya ry'amahubahuba nkegeranya amabisi nkegeranya yumye
nkatangura kwiga ni gute ko nararaba none kugira bo baronke ajya mambaraje yawe bijya bitekerezo ijya matière première bayironka gute nayo ma etape bagira nkaca ndabajya ma etape yose imashini icako haza kubibiki haza kubibi nkabyandika ahantu nanje nkaca ndabikora mu buryo bw'intoke hama nkabona biko biravansa buke buke nubwo nyene bitashobora kumpa ikintu mbona ngo ni ciza ndakora nukuvuga nkakora ngejeje nk'ahantu nukuvuga turi nko muri 2020 mu ntango nkabona nageze ahantu muga nkabona ati simbona aho mbandaniriza nkaca nsubira kuza kwicara nkagira amahosheshe kabyiga kandi ushaka nkagira amahosheshe nkaza ndandika nkaca nsubira gukora nagiye ikintu gishasha aho byose ukuvyigira hehe kuri internet nukuvuga nose ikintu gishasha nose ngenda kugishira mu ngiro kugira ndabico kica kima kuko jewe namaze kubona nikanda bikorere ko ningoga leta izoze gufata iyo ngingo namaze kuronka ikidandazo hama ndabikorera ko 2020 yagiye guhera fise ikintu kigomba kumenya nka emballage mugabo dufise donc isifisi bara rimwe isiza yo marana kandi cyari gikomeye deja gikomeye isiza yo maranga nye dusigisha inzu nkasha ngira ama decor gusa nta muntu yari kuyigura yego no kuvuga byari ivyo no kuvuga mu ijoro nagiye mu masaha 3 nkafata umwanya wa projet kumutaga nkaja kurondera amafaranga ashobora kumfasha kubaho hama muri 2020 urabitoye urabonye ko bishoboka uraronse basiga icapo yego ntuwigeze wiyumvira ati ibi inye ko ndabimenyeye kuri internet reka ndondera ubundi bumenyi kugira kize neza byaje gute amaze kubona yuko namaze gufata inzira kandi ntashobora gusubira inyuma namaze gufata inzira yo kuba umu entrepreneur nice mvuga nti aha rero ndakeneye ubumenyi kwigishwa gutegura ivya entreprise ni hari amakuru online ariho organisation yitwa B Skills yo muri Canada ndiyandikisha twiga amakuru 12 bakakwigisha ukuntu ushobora gutangurira ku ciyumviro ukadevelopa kugera uri kuratunganya entreprise niza ameze no kuvuga guhera 2020 mu kwicumi nagiye kuri hezi yishure mu kwa kabiri niga ibijanye no gutunganya umugambi 2021 no kuvuga narigaye makuru nafata nk'isaha imwe y'ikuru nkafata n'isaha n'andi masaha ya project kumutaga nagiye kurondera ya mafaranga yo amfasha niho rero maze kubona ati ndamaze kuronka ubumenyi namaze kumenya gutunganya ibintu nibi namaze no kumenya ukuntu ushobora kubwira umugambi abanyamitahe namaze kumenya ukuntu nashobora kubwira umugambi wanje gusigura umugambi wanje imbere nk'igihe bateguye amahiganwa ndavuga ati aha rero ikintu gisigaye reka ngende kuri marché maze ndabe ko ikidandazo canje bazokigura urakoze cyane gushika ngaho wamaze kumenya gukora emballage wamaze kumenya gutegura umugambi gutunganya entreprise nta bundi bufasha gushika ngaho wari bwaronke bw'umuntu w'umugenzi cyangwa inshuti oya aho yari jewe gusa wowe nyene ego hama ni giki kintu cyaguha ingufu zo kubandanya atanshuti atamugenzi atamutahe ikintu cambere cyampa ingufu nabwiye ko nta diplome nari mfise ngo nze gusaba akazi mvuge ngo basi hajya bompa akazi mbe ndakora akanyinjiza amafaranga bise ngo niyo nzira imwe yonyene nari mfise ishobora kumfasha kubaho muri kazoza hama urabibonye rero ko bishoboka uriyumviriye kuja ku isoko warisanze gute ikintu cambere nuko ntivyari byoroshe mugabo ndibuka ko naciye ntangura nafashe emballage za mbere ibitekerezo vya mbere nkabiha abagenzi nkagiha umuntu w'umugenzi mugabo ko kugira ndabe donc baza kuvyifatamwo gute kubera ko ego hano kuvuga nari maze kugira amadekoro kubigira neza kubitunganya inyuma ndavuga nti reka ntangure ndabiha abantu ndabo ukuntu bavyakira ndabiha abagenzi banje bashika 5 mbona batanga kumbwira ngo none ngo iziyambaraje uze wazikuye no gutuma ukanzana nk'izindi umbona wa mbere abimbwiye wa kabiri arabimbwiye wa gatatu arabimbwiye cyangwa bya bintu biri seri bazobigura none ngenda ntangura kugenda nyene ndavuga nti aha ikintu gikurikira mu kwezi kwa 4 reka nje kugirisha donc entreprise ndayigire ivyo by'amategeko ndayandikishe no kuvuga aho ndarondera amafaranga agera ku 200
amajana 200 azishobora kumfasha no kugura udukoresho nk'isekuro nivyo twatanguje dukoresha tukiri ngaho nyene uratubwiye ko muhira ni karusi ariko ivyo wiga nico gihe ibyo ako kazi wakora wabikorera nga i Bujumbura wabifatanya gute mbe wabikorera nganye ni Bujumbura canke wacuduga kubikorera mu bisanzwe nagira amahosheshe ningahe Bujumbura mugabo niko nagira amahosheshe nkegeranya udufaranga dukeye nkasha nduga nko kumara nk'indwi zibiri ndiko ndakora kuri project ndi muhira ntekanye neza ndiko ndagira ama pratique nameri ikidandazwa kugira gise neza ego. Hama rero ushaka utubwire kubijanye na equipment. Wumvise utubwiye ati ku mafaranga 200 warashoboye kwandikira gutanguza entreprise uragura udukoresho cyari bikoresho nyabaki no munsi ko abashobora kubibona j'espère que baraza kuraba utu emballage usanzwe ukora emballage usanzwe ukora emballage asa neza cyane utubwiye ko ukoresha isekuzo ntisi benshi baza kubitahura by'ukuri watanguye ukoresha isekuzo nuno munsi uracakoresha isekuzo byagenze gute? Murakoze gose kuko mubisanzwe nababwiye ko gufata ihuba amahubahuba ukayakoramo igitekerezo birasaba n'inzira novuga ama etape atandukanye. Rero biba bikeneye imashini muga mwico gihe nta buryo nabifise bwo kugura imashini. Acha mvuga none nimba imashini iza gukora uku mu buryo nshoboye bw'intoke nanje no bikora gute? Ngaca ngenda nkaraba nimba nosekura nimba ko bihonda ndaza gusekura nimba kubikata ndaza koresha umukasi itubikoresho nk'utwo cyagenda ndatwegeranya ntangura gukora ego. Hama urakoze uratanguye rero urinjiye neza ku isoko uravuye urabonye ko bishobora kudandazwa ku isoko. Nshaka utubwire rero hakote ababandi bashobora kudanda kubiha kuri gusa wowe wavuye wazima wamanukana ibitekerezo uvyiyumvira ko bishobora kubigurisha ngahe uravye agaciro byari bifise? Ubwa mbere na mbere urumva ko ubwa mbere natanga nyene ama echantion nkabaha abantu ngira ndabe ukuntu babivyifatamo mugabo valeur hama ndavuga nti reka nshire kuri aya ndabe nshire kuri aya ndaba nimba atari banga dushaka kumenya okay. ko nshaka ko abantu bako baradukurikirana bumve ingene wahereye kuri zero kuri zero gushikana uratangura no gutanga kuri gusa ariko wamaze kubona agaciro kavyo urabiha agaciro ako gaciro wabihaye karakangahe? Ego murakoze cyane no kuvuga maze kubona za mbere nazibaye ku bintu bakazinezererwa niciye mvuga nti ubu rero ko difise uburyo butatu zirarutana uburyo butatu hariho ntoyi hariho zigereranye na zinini nkaca mvuga nti iyi rero ntoyi ubwa mbere nayishize ku majana 5 igereranye ndashaka ku 1000 iyi nini ndashaka ku 1500 mugabo no kuvuga mbona barazigura cyamvuga nti ndavye maze kuzana gushiramo abakozi babiri aho uratangwe no abakozi babiri nsanga aho gumengo nashize ku biciro bike kubera ko bivanye n'ukuntu mbona amahera nza kubahemba biza kugenda gute bica biba ngombwa ko nduza ntoyi ija kuri ku gihumbi igereranye ija kuri 2 nini ija kuri 3,000 ego. Joris watubwiye ingene watanguye uravyiga kuri internet uvyiga ufise kandi kazi kagoye urukurakora ukaduga kugira pratique kugatomba muhira hama ubu naho ugeze aho utangura kurondera abakozi kugira bagufashe gushikana cya gikorwa. Abo bakozi mbe bobo ubumenyi bwabo kuko ni ibintu byari bishasha naho waruzi gukora udutekerezo dukingira ibidukikije bobo ubwo bumenyi baheze ukagira gute kugira baronke ubwo bumenyi? Murakoze. Ikintu ca mbere maze kubona ko namaze gufata inzira nka produit nkama echantion ya nyuma narahamagara abantu mbona bashobora gutangurana igikorwa nkabikora ariho baje bakamfasha bwazana kijya tuko dukora iki dushaka gukora iki batangura kubimenyera buke buke hama hageze ko ntangura bagira bati aha rero tugomba dukora ibi turicara ndabasigurira ivyo ari byo
iki donc tugomba dukora iki be kubera iki tuje gukora ivyo bintu yego batangura kumva ahubwo ari byiza kuko nabonye numva n'abantu barisanzwe bazaye mahubahuba bari bumva bafise inyote yo kumenya be havamwo iki bigenda gute umva baguma bafise ako kantu rero ndafata umwanya wo kubigisha barabimenya neza ku buryo n'ubu naho ntabandi hari barakora kandi neza gose yego no kuvuga nabigishije bamaze donc tugakorana uraze ko igihe umuntu muri ko murakorana aguma bimenyera yego hama uramaze gutangura kubikora turumva ko harabayeho igihe kinini cyo kwiyubaka kwiga wowe wenyene hamuraheza urapartage abandi bantu bashaka ko bagufasha mbe ni giki wasanze kigoye cyane utanguye gukorana n'abandi ikintu cambere kigoye ni igihe utanguye gukorana n'abandi icambere ari gihe abantu bose abo bantu muri mukorane bataba bumva ico kintu ku buremerezi bw'ucumbamo no kuvuga urashobora gusanga aguma afise ukunde kunabibona kandi kindi naco abantu barakunda ibintu binyarutse kuko tukiri ngaho nyene mushiki wanje utanga gukora tugakorana kwezi kwindwi akabona umengo nta mwimvu biko biravamo cyangwa ngo je ndagiye kubona akora ibindi acha baragiye agatoyi aza kugaruka mu nyuma amaze kubona hamaze kuza abakozi bashika bane hama kuri abo batashoboye kugenda ni giki ukora cyangwa wakoze kugira bagumaho ya ikintu cambere no kubakundisha ico gikorwa kubakundisha igikorwa dukora nk'abagenzi nyene urabyumva kubumvisha nkabereka iyo tuko turaja nkabereka inyungu birimwo nkabereka ubunini bwaco n'ingaruka nziza kizobagirira rero bakumva ahubwo bo bikora cyane ego hama ibyo byose birabaye uragiye mu ihiganwa Light Award urashikirije icyumviro hoho vyagenze gute ni giki cyagusunitse kuja mu ihiganwa rya Light Award ritunganywa n'ishure kaminuza ry'umuco ibujye Bujumbura ego murakoze gose misanzwe urumva ko nayo maze kumenya ibintu bya internet naza ndaraba nundi gwaruka kuno kurakora hano vuga nka Delphi n'abandi nundi gwaruka rufise ibintu bikorakora nkabarabira nkabona araho barose ubushimwe nkabona bagiye hariya bafashe indege niho ntango kumenya none bakora iki bigenda gute umva ikintu cyo ntango gukora no kubarondera bonyene turaba bagenzi ntango ko bazambe bijya mu bigenda gute niho donc maze gushikamwo bagenzi niho ntango kumenya ko hariho n'ibintu by'amahiganwa bishobora kuguterera kugira ngo uronka gatahe watsinze higanwa bakaguha amafaranga hama ntango kubiba ubanguko nyene ihiganwa rya mbere ntango kumenya nariboneye kuri Delphi nyene yari Ishika Award yateguwa na BBN hama nari yandikishije nane batwigisha ubumenyi nyene bijanye no gutegura plan d'affaires ndavyiga byose ndaheza ndibuka ko twatangwe turamajana tuza guheza mbayo wa kabiri bashakamwe batatu nukuvuga cyamba ndarose umutahe wa mbere miliyoni 3 donc zasho kumfasha kuba ndakora cyane mbona kandi punide yateguye ibindi bintu donc ihiganwa ry'imigambi hama naho ndiyandikisha mu biyandikishije bagira amajana 759 ndashobora gufata mu kibanza cya gatatu muri 10 bashaka rero cyangwa ntangura kumva intege no kora cyane ahubwo abo dukorana batangura kubona ahubwo bya bintu ni birakomeye gose ahubwo n'abandi benshi batangwa kwiyumvira ko bo kwifatanya natwe kuko babona bitanguye gufata inzira yego niho hajyo bavuze rya higano naryo ryateguwe na Université de Lumière nane ni nakibwiwe na Delphi hama ndacuzuza ndamubaza bigenda gutarambira ikintu cyose hama niho nazambona nyene mu nyuma nashoboye kuritwarana n'irya higano. Uratubwiye amahiganwa 3 washoboye guhiganwamo ni giki wakuyemwo wumva ko nuno munsi cyagufashije gushika ku ndoto zawe? Ikintu ca mbere nyamukuru burya gutera imbere biva indani mu muntu mugabo uko kuntu nabona ishoboye kuja mu bandi bashika amajana
nkatogwamo muri jewe sinaraba kajya gashimwe bampaye ahubwo vyambwira biti bya bintu byawe birakomeye ni byiza bizoshika kure no kuvuga ko nico kintu novuga ca mbere vyaranteye intege kuko ubwa mbere sinabona bizogenda gute bizohera hehe nzofata inzira gute nzoronka akamashini kamwe gute nzotangura kuronka abapartenere gute mugabo vyaciye bituma mwiyo nzira nyene naciye ntangura guhura n'abantu bakenewe kandi bashobora gufasha bashobora gukora guteza imbere uyu mugambi twagiye muri Buja Hub twamaze amezi 3 turiko turiga bijanye no gutunganya imigambi bisigura ko nagiye ndakura mu buryo ubucanke buriya biciye mu bumenyi nakira kandi ikindi naco novuga nuko naharonkeye abagenzi b'abantrepreneur duterana intege harimo n'abakiriya bavuye b'abakiriya n'abandi bashaka kuba abapartenere muri kazoza uno munsi nyuma y'igihe kuva 2017 2018 2019 ufise igikorwa uriko urakora uno munsi ugeze muri 2022 igikorwa cawe indoto wari ufise ubona uriko urayishikako ego misanzwe indoto yanje iri kirafata umurongo kuko mu bintu navuga nti burya muri ubuzima turimo ikintu cyambere nabwiye ko nta nayo mfise akazi mugabo uno munsi navuga nti hamwe nakuja kudodora abantu batanyakira nta diploma ufise uyu munsi ndiko ndakora kandi ndaronka amafaranga ashobora kumfasha nako kubandanya nteza imbere umugambi turacari mu ntango nivyo mugabo turi mu nzira nziza kandi turizera gushika kure ikindi naco nuko tuko turaterera mu iterambere ry'igihugu nk'ugwaruka turamaze kuronka maze kubibona no mu kwezi kwa gatandatu naruriye indege ngenda muri Afrika y'Epfo byose byari bifatanye na projet urumva ko biragura muri jewe ukabona ko misanzwe nyene tuzoshika kure urakoze cyane Joris turumvise parcours yawe ni parcours nziza cyane mbere nizera ko ishobora kubera inyigisho nziza kugwaruka beka tureke no kugwaruka ku muntu wese ashaka kugira hashitse urumva ko umuntu ashobora kuba afise amashure afise angana nkuko yangana hama kiyumvira gukora akazi turabishije amaso dushobora kuvuga ko gaciriritse akagakora kubw'indoto afise kandi akabifatanya neza uno munsi nkuko abivuze akaba amaze kugira gutangura kubona indoto yiwe ishika ko buke nico cifuzo tuba dufise na mwebwe bakunze Pam Channel TV reka tujye muri wa mugabane wa nyuma wiki kiganiro cyacu Smart Mind aho tuyaga ibibazo bitatu gusa bya nkora mutima ku mutumire wacu hama turangiza ikiganiro kaze kandi muri fire questions ikibazo ca mbere ngomba kukubaza mu myaka irenga 3 umaze kurakora niki ikintu cakubabaje cyane utifuza gusubira kubona mu buzima bwawe ikintu ca mbere ikintu cambabaje gose ndibuka mu ndiko ndarangiza gukora amashantiyo mu ntango za 2020 mwaka uheze ari ukuntu duteka amacie première naregeranije ibikoresho nivyo natiye hama ibyo bikoresho byose bica bigirira ikibazo rimwe ntari mfise amahera yo kubirihira ngaho ego carambabaje gose nuhe muntu ushimira cyane yagize icyo afashije mu iterambere muri iki gikorwa uri kurakora umuntu wa mbere noshimira ni umu entrepreneur twa Delphekazi ego hamwe no munsi utobukora ibukora nakaye kandi kazi wobona uri kurakora oya nta kandi kazi shaka gukora urakoze cyane ico kibazo cyanyuma nico kibazo nashaka kidefinisa umu entrepreneur cyangwa umuntu afise imbono yakure hari abavuga ko plan B yamikenerwa mu buzima bw'umuntu mbewe mu buzima bwawe warigeze ugira plan B iyo plan B ya diplome y'akazi ntayo nari mfise inzira imwe yo kubandanya iyo projet niyo nabona mu iterambere ryanje no kuvuga nta handi kintu na kimwe nishimiye hirya kiretse gukora ibyo ndiko ndakora no munsi urakoze cyane Joris tukwifuriza iterambere muri wage company uno munsi ari abantu babayeho baguwe neza kubw'umugambi wawe tukwifuriza ko abo bantu bo gukomeza kugwira bakaba benshi bazogubwe neza kubw'umugambi wa wage company ego muragize neza
Yes, murakoze cyane, murakoze bakunzi ba Pam Channel TV. Ino nkuru ya Jolis Nduwimana yashinze uruganda Wedge Company ushobora kutwigisha twese uburi umukire, uburi umukene, uri umujene, ufise uburyo, udafise uburyo, ufise amashure, udafise amashure, nta mpamvu nimwe ufise yo kutagira icyo ukoze kubw'iterambere ryawe n'iterambere ry'igihugu ubayemo. Ndabyifuriza mwese bakunze Pam Channel TV, dusubire duhure mu ndwiza mu kiganiro nk'iki nyene hano nyene kuri Pam Channel TV mu kiganiro Smart Mind. Gumana na Pam Channel TV.